nande na Vestine bien abantu turirimba gospel tuvuga turirimba indirimbo zo guhimbaza Imana zo gushira hejuru icubahiro c'Imana ariko nibaza ko izindi sizo gushira hejuru icubahiro c'Imana kumbure bafise izindi message batanga bobo ako twebwe message yacu nyamukuru niyo gushira hejuru icubahiro c'Imana no guhumuriza imitima ibabaye canke abaririmbyi benshi iyo bavuye mu by'isi bakaja kuririmba gospel canke bakakira Yesu ngo cane baba bajanywe no muri eglise kuraba abakobwa kuraba nibindi imico itabereye wowe umaze gushikayo wavyakiriye gute? Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Kubariko murakurikira The Time 257 ini Bashiliano Indunda take watch your back one mumenyere nk'umusatirizi. Gira subscribe chance abone kugira ngo nibindi biganiro bizo bigushikire ibintu bimeze neza tuko fresh baraye. Uyu munsi turi kumwe numwe mu baririmbyi basanzwe baririmba gospel twamusanze muhira ndetse urabona ko ibintu bimeze neza. Mbaze ndakubitse ko ushaka kwinywera block beer affiliate urashobora kwinywera block ngaha mu gisagara ca Bujumbura basibegereje aho muherereye hose mu makartie agiye atandukanye ubu noneho babigize neza ushaka kurangura urashobora kurangura ku giciro kimeze neza cyane wibuka ko block beer moya ni 3500 francs mugabo bazikoreye urashobora kwinywera kuri zitatu 10000 ibihumbi 10 by'amarundi baze nawe bazikoreye neza cyane nyarukira kuri nimero ya telefone wakure kuri 79949026 tibagiye no kugira icyo uvuze kuri block kugira ngo nibindi bintu bigiye bitandukanye babiguhereze washobora kwakura ndetse kuri 79943265 block beer affiliate duca tubandaniriza rero uyu munsi aho twashimye kugendera umwe mu baririmbyi asanzwe baririmba gospel umeze bien ego meze neza ndashima Imana ku bantu bariko baragukurikira kuri The Time 257 witwande mazina yanje nitwa Terence Tesi Terence Tesi numwe mu baririmbyi ndetse mwamenye cyane ndetse last year aheruka gukorana indirimbo na nande na Vestine bien aheruka gukorana indirimbo na Vestine haraheze umwaka ndibaza nimba ntibeshe aho sivye ko ku bantu mutari bwamumenyere mutari bwamubone mugabo mugiye kuvyumva ivyo ubunyene right now duce tutokinga nawe kugira ngo uvyumve afise indirimbo yindi shasha mugabo yo urashobora kunyarukira kuri YouTube ukayiraba mugabo byose araza kugwa adresse hama babwire indirimbo shasha babanze banyarukireyo kugira ngo duce tubandanye ibintu bimeze neza bakunze musanzwe mukunda gospel yacu nziza yo mu Burundi indirimbo yanje iheruka gusohoka yitwa Niho barashobora kuyiraba kuri YouTube yanje ni Terence Tesi bakabona nibindi bikorwa ariko ntibibagire gukora subscribe kameme kugira ngo ibintu bigende neza ni Terence Tesi mwamenye mu ndirimbo nyinshi zigeze zitandukanye harimo niyo shasha wumvise ariko last iyo nkuko nabikubwiye yakoranye na Vestine ibintu bigenda neza urashobora gusimbira kuri YouTube ukabiraba kameze neza Terence Tesi ubu iyo uri kuraraba umudiho wa gospel n'umudiho wa profane bitandukaniye biratandukanye cyane kuko twebwe abantu turirimba gospel tuvuga turirimba indirimbo zo guhimbaza Imana zo gushira hejuru icubahiro c'Imana ariko nibaza ko izindi sizo gushira hejuru icubahiro c'Imana kumbure bafise izindi message batanga bobo ako twebwe message yacu nyamukuru niyo gushira hejuru icubahiro c'Imana no guhumuriza imitima ibabaye abantu benshi bavuga ngo iyo utaririmbye profane canke iyindi midigi itandukanye ngo usanga udakunda kuvuma imvuze nshatse kuvuga gutera imbere why oya si jewe sikunda ndabibona igihe cyose c'umuntu cyo gutera imbere kiba gihari yaba uririmba gospel yaba uririmba ikindi kintu yaba ukora ibindi bintu umwe wese usanga igihe ciwe gihari rero benshi gusa barabyitiranya kuko umwe usanga igihe ciwe caratevye gushika ariko bose igihe cabo kiba gihari tu ego Terence Tesi ubu ugeze muri kino gihe watangiye kuririmba ryari kugera muri kino gihe ubona ari yihe mpinduka irikiraba apart yuko utanguye umuziki kugera right now
ni giki ubona kiriko kirahinduka kuri wewe? Ego je ubwa mbere bwo natanguye umuziki mu mwaka wa 2016 niho indirimbo yanje ya mbere yasohoka. Gushika ubu twarakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo amakonse, harimo ibikorane. Nukuvuga ngo icyahindutse ni kinini cyane, kuko hariho icambere cyo hariho abantu batari bazi yuko hariho ingabire Imana yampaye. Nukuvuga ngo iyi munsi natangura kuririmba, abantu baramenye, baravuga wow, kumbe arafise ingabire yo guhimbaza Imana, kumbe arafise ingabire yo gukora ibi nibi. Ico nico kintu cambere cyahindutse kandi nishimira. Ifo ko abantu bamenya ivy'Imana yadushizemo. Umuntu umwe niwe yavuze ngo we have to empty die, dutegerezwa gupfa turi vide. Bivuga iki? Ivy'Imana yashize muri twebwe dutegerezwa kuva kuri no si tubitanze vyose atadeni dufise. Rero nukuvuga ngo ico ni kintu cambere cyahindutse canke abantu bamenye batari bazi kuri jewe. N'ibindi vyinshi, ariko ico nico gikuru cyane nishimira ko abantu bashobora kuba baramenye ko hari ikintu Imana yashize muri jewe. Nka Terrace Tesi kugeza ubu mu gihugu cy'u Burundi n'uyuhe muririmbyi ubona mukorana neza cyane kabisa ukumva ko amavuta birimo amavuta? Sanzo baririmba gospel. Jewe nta numwe tutokorana, uwari wese twokorana. Ego byovana gusa ni n'ukuntu twaganiriye, nkumva vision afise koko kari nkiyo nanje mfise, nta kibazo twokorana. Ni giki wovuga ku bantu basanzwe baririmba umudeho wa gospel, mugabo ugasanga barafise dread ku mutwe, ugasanga bafise ubwanwa bumanuka kugira ngaha, ugasanga kuntu bambara nizanyambaro bibonekana yuko kabisa hariho imico imimwe itarabavako? Ico kibazo sinzi impamvu abantu bakunda kucimbaza. Jewe gusa nkunze kwishura ino nyishu. Jewe sinobavugira pulo moma ngo mvuge ico niyumvira canke mvuge uko ndabibona canke iki, oya. Ariko vyiza umwe wese akora ibintu ku mpamvu ziwe kanaka. Rero byo babyiza kumbure muzobashikire mubabaze, babibahera umuco, ababwire n'impamvu babikora. Ariko je ndumva ko sinoza kuvuga ngo ni impamvu iyi, kuko hari gihe yo novuga no sanga atari yo bobo babikora. Ego nuko ubu kugeza iyi saha aho uri mu gisagara ca Bujumbura wiyumva gute mu gihe wumva urwego umaze kugera ko ukuntu rungana? Byukuri ndanezerewe, ndabishimira Imana kandi ndabishimira Imana cyane gose, kandi nizera ko saha gusa ariko hari n'ahandi nzoshika. Ego gusa muri kano kanya ndanezerewe n'ivy'Imana ikirankoresha, ndanezerewe n'uburyo Imana yangiriye ubuntu bwo kuyikorera, biranyuze birampimbaye. Akuvuka nturafata kuco kunywa? Bon, iyo ni ntayo muri kahise. Ni ntayo muri kahise, byarashitse uko ijambo ry'Imana riravuga ko Satani camuzanye no kwica, kwiba, guhonya no gutikiza. Rero novuga ko nanje narabaye muri iyo period aho Satani yari yanyivye. Ego byarashitse byarabaye, ariko ndashima Imana ko yangiriye neza ikankura aho hantu. Umaze imyaka ingahe atako kunywa ufashe? Haraheze imyaka à peu près je crois 10. Ego kuko je nakijijwe mu mwaka wa 2012 ku itariki 27 z'ukwicenda. Nimba ntihenze guharura urumva ko tuko turaba imyaka 10 guco. Ego akenshi bakunda kuvuga ngo umusore canke abaririmbyi benshi iyo bavuye mu by'isi bakaja kuririmba gospel canke bakakira Yesu, ngo cane baba bajanywe no muri eglise kuraba abakobwa, kuraba nibindi imico itabereye. Wowe umaze gushikayo wavyakiriye gute? Oh my god. Jewe icambere cyo nagiye nkurikira Imana nari namenye. Nari nagiye nkurikira Imana yankuye hahantu nari meje kukubwira. Rero ivyo ntaco no bivuga ko, kuko jewe nari nagiye nkurikira iyo Mana yashoboye kungirira neza, ikancungura, ikankura mu vyaha. Rero ivyo bindi sinigeze ndabiha umwanya wo kubikurikirana, nariko gushikiza isa following Imana yoyo nzi aho twahuriye ikangirira neza. Kugeza ubu right now ufise imyaka ingahe?
Okay, Terence Tesi gushika ubu ndacari muto cyane. Ego ndacari muto cyane. Ego. Abajije imyaka nimba ushobora kubivuga sinibaza cyangwa uri mu batinya kuvuga imyaka yawe. Oya, Terence Tesi ndacari umujene ndi umusore mfite imyaka 26. 26. Ego. Ni gute bishoboka cyangwa se uraza kusigurira kubera iki imisore myinshi yo mu gisagara ca Bujumbura ndetse na henshi tugiye tubona par exemple abantu usanga ari abastar cyangwa abantu usanga barakuriye muri eglise kubera kusanga ukunda gusanga bamwe bataraja kugushaka abandi usanga batarazana abagore muri make batari bakizabo bigenda gute kugira ngo umare imyaka nk'iyo utaruba kugwabo? Nibaza twebwe abana b'Imana ntabwo dukora ibintu twigeneye, dukora ivy'Imana yatugeneye. Rero urugo canke ubukwe n'umugambi n'integuro vy'Imana. Nukuvuga ngo iyo bitarashika, nukuvuga ngo iyo uwo mugambi Imana ntibirawushitsa ku bugingo bwawe. Ico nico nzi kandi nico nizera. Rero ikintu cyose n'umwanya wacu kandi biba vyiza ikintu yo kibaye gishingirwa intahe n'Imana. Ego akenshi na kenshi ndibaza kubera iki benshi ukunda gusanga mutora mubakizanyu mudakoze mariage. Est-ce que ubu ufise vision yo kuba kugwawe ukoze mariage? Jeni baza mu bana b'Imana no kuri ico kintu nta kiriyo kumbure kiba mu bandi bantu atarabana b'Imana ariko abana b'Imana barazi ivy'Imana basaba. Rero nkuko nabivuze mariage ni projet y'Imana d'abord ava yuko twe tuyigira iyo projet Imana iba yari yayipanze kera. Rero nanje novuga ngo igihe kigeze ntibizoba mwibanga muzobibona kandi nizera ko hatari kera cyane. Terence Tesi kugeza ubu ni giki wishimira rero kuba ubona indirimbo zawe ko ziriko ziragenda neza ndetse ni giki kikunezera iyo ubonye usohoye indirimbo neza gacifatisha bien mu gihe ari gospel atari profile? Novuga gute ndanezerwa cyane. Icambere cyo ndanezerwa cyane hama iyo ndiko ndabona abantu bashobora kuvuga ati wakoze igikorwa ciza cadukoze ku mutima cadukuye ahantu hamwe kidushira handi donc ivyumviro twako turiyumvira vyahindutse donc ico kintu numva kinezera cyane nkavuga ati wow voilà ico naremewe niki inya urumva ko mbafise umunezero udasanzwe kamere. Woba witeze kuba pasteur? Hamwe Imana yo bigomba no biba. Ego birakuryohera urumva ko bikora. Nkuko nabivuze ivy'Imana igomba nivyo vyiza. Jewe naho noba ntabigomba pour le moment mugi Imana yabigombye notekereza kubikunda. Ego kuko ijambo ry'Imana ravuga ko Imana niyirema ugushaka no gukora mu muntu. Igihe yoba yabiremye muri jewe urumva ko directement noca nisanga nabikunze nubwo pour le moment noba ntabikunda. Gishasha rero ushobora kubwira abantu bari baguteza amatwi kugira ngo bamenye ukuri kuri wewe ndetse bongere bamenye ibikorwa byawe rero aho bigiye ukuntu bigiye gutunganya muri iyi minsi igiye kuza? Ego icambere cyo reka ndabasubire ndabasabe bagende kuri YouTube yanje ni Terence Tesi. Ego Tesi ni THECI. Bafyonde subscribe barabe indirimbo zose ziriko harimo niho iyo nshasha hama kuri projet zindi zikurikira hari indirimbo iri muri studio wanashima reka mbe nayivuga izoba yitwa Ishikanwa. Nibaza ko mu mpera zo ku kwezi izoba yasohotse hama kandi hari ibintu vyinshi ndiko ndategura Imana ibinshoboje. Abantu bazobibona kandi byiza cyane ko ndagerageza gutegura ama evenement tuzokorana n'abandi. Ibikorwa ni byinshi cyane ico ndabasaba gusa bakomeze kuntera intege bakomeze kunshigikira nkuko bamye babikora kuva 2016 gushikiza isaha ivyiza biri imbere kumwe n'umwami wacu. Ego mbo Terence Tesi niwe turi kumwe kuri The Charm 257 mwabonye yuko ibintu bimeze neza babwira simbira kuri YouTube maze urabe bimwe mu bikorwa vyiwe hamutibagiye kugira subscribe canke s'abone hari kugira ngo ukumukurikirana The Charm nka The Charm 257. Terence Tesi
merci beaucoup. Ego the time 257 ndabashimiye cyane mwakoze kungendera Imana ibahezagire kandi bahezagire cyane gose itera imbere kuruta hiri uyu munsi kandi ndabyizera ko bizoba hama nibaza ko tworangiza udusengeye. Ego nta kibazo. Mwami Yesu Kristo tugushimiye ku nteguro nziza wakoze kuri uno munsi tukaba twagendewe. Mwami ugirire neza aba bantu bawe, ugirire neza ubu bwoko bwawe, ubuhezagire ubuhumugisha. Mwami waravuze ko uzohezagira ibikorwa by'intoke zacu. Mwami ibi ni bimwe mu bikorwa by'intoke zabo. Mwami ubihezagire ubashikane ku rundi rugezo, ubihishurire babone umugisha wawe. Ni mu izina ryawe gera Kristo Yesu ndabisenzemwo. Amen. Bakuzi ba The Time 257 ntiwibagire kugira subscribe cyangwa abone ndetse ndakwibutsa kandi ko ushobora gusimbira kuri telefone yawe ukandika nimero twari tababwiye maze ugafilinga kuri block B ya Burundi. Wifuza kurangura baraziguhereza ku giciro gito cyane. Wifuza ndetse kwinywera block 3500 merci beaucoup Marco na Bashiliano Indundi dateke watch your back one. Ciao ciao. Nengenge akapera kiri ngusali wewe. Yeah. Yego. Iwanje nakiba. Yes. Ndirimbo sanga senyeshe mu mutwe nka William iyo ntera akisaba akangira I've run out of verses, I've run out of time, and I'm so confused that lamp rose in my mind. It's gonna take a miracle to help me this time. I'm traveling little that has no answer. Ndashi nginahe yumami wanje ndashi nginahe yagakiza kanje